Umuntu TV tubitayeho. Ndabaramukije mwese murushirizaho gukurikirana ibiganiro bica hano ku Umuntu TV. Ndabaha ikaze mu kiganiro Imirindi. Ni ikiganiro kidusobanurira byinshi bitandukanye abizera ubwoko bwatoranijwe aho baba naho bagerewe kuba, ibikorwa byabo n'abaribo nuko babaho. Muri iki kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurabira hamwe aho ijuru riherereye. Mbahaye ikaze mu kiganiro mwateguriwe na Yashia arika aho mukagishikirizwa nanje Rukundo. Wizera ko ijuru tuzojamwo riri mu kirere canke riri kuri ubu butaka nyene? Inyishu turayumva muri iki kiganiro. banze rero ndanabashimire cyane kuko bigaragara ko hariho abaterereye. Ego ndanabashimire kandi ko mukunda ivyigisho bica ngaha k'uyu muryango kandi mukerekana ubugwaneza n'umutima w'ukwitonda no guca bugufi. Ico ndakibashimiye. Nyene amahoro ndiyo n'isi Elohim yahawa w'Abisirayeli, uwo mu kamenyero abantu bakunze kwitwa ngo ni Imana, abongera imigisha itagabanyije mu vyanyu no mu banyu. Nuko iki cigwa rero ni cigwa kirekire kizokwaguka, nico gituma mpisemwo kugitanga mu bice. Ni ukuvuga ngo iki ni igice ca mbere. Igice ca mbere kigomba gutangurana no kurabira hamwe vy'ukuri imirongo yoba iboneka yuko yemeza. Ndasubiyemwo, yoba iboneka yuko yemeza ko abantu bazoja mw'ijuru. Ni mirongo nyamukuru dusanga mu vyanditswe. Murongo wo muri Yohana 14 n'umurongo wo mu Bitesalonike ba mbere ikigabane ca 4 uhereye ku murongo wa 16 n'uwa 17. Hari ivyahishuwe nk'umurongo nk'igabane caho c'indwi, be n'ikigabane umengo ca 21. Mugabo ivyo vyose ni ubuhanuzi, ni ivyerekanye mu buryo bw'iyerekanwa bifise iyindi nsiguro yavyo n'iyindi mbono. Ivyo navyo tuzobiganirako cane mu gihe tuzotumwe turagura kino cigwa. Umurongo wa 14 dusanga mu gitabo ca Yohana 14 duhereye ku murongo waho wa mbere kiravuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere. Haranditse ngo Imana, nanje munyizere. Imuhira kwa data hari amazu menshi, iyaba atariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu, kandi ko ngiye kubategurira ahanyu nzoga kubajana iwanje, ngo aho ndi namwe abariho muba. Uyu murongo ni kuvuga vy'ukuri, uravuga yuko imuhira kwase, uyu ni Mesiya, uwo muvuga ngo ni Yesu, hari amazu menshi.
ngo kandi yaba atamaze ahari by'ukuri aba abibabwiye ngo none agiye gutegura amazu yanyu ngo kandi ngiye kubategura ahanyu nzokubajana iwanje ngo aho ndi namwe abe ariho muba. Egome Petero niwe yavuze ngo reka dusome ino manuro ya Petero. Petero yaranditse mu gwete rwa kabiri ikigani ciwe ca gatatu uriya murongo wa 16 yagize atya ngo yagenje atyo mu vyete vyiwe vyose aho yavuze ivyo muri ivyo harimwo bimwe bimwe bigoye itahura ivy'abatungu badakomeye bagoreka nk'uko bagira ivyanditswe bindi bakihamagara guhona. Ngiye impanuro Petero yatanze ku bigira ngo nabigisha nk'akaruno musi twovuga amadini y'ubwoko butandukanye n'abayarimwo kuko barondera ivyubahiro n'ibiti mu buryo butazanywe n'ubugombe bwa mpwemu yera canke be no gucagurwa n'ijuru mugabo bagacagurwa n'amashuri na teology n'ikimenyane eka n'ubundi buryo bwose babicaye kugira ngo babironke. Ariko jewe simbazwa nuko babironka mugabo ndizwa nuko bikwegera guhona kuko ijambo ravuga ngo ivyanditswe vyera ntibihava bisigurwa nk'uko umuntu yishakiye kuko hano hatubwiye ngo ngo mu byo Paulo yoba yaranditse ngo harimwo ibigoye itahura ivy'abatungu. Bibiliya ivuze abatungu ibivuze umuntu atacamenya uko asomye ariko atwara atitonze ngo yige agatwara nyabahururu akikwegera kuranduka. Na hano Mutama Kefa arayivuga neza ngo badakomeye bagoreka ngo nk'uko bagira ivyanditswe bindi. Ntabwo nabo bagoreka gusa ivya Paulo mugabo kandi bagoreka n'ibindi vyagizwe bindi. Iyo nabikoze gutyo kikwegera guhona. Nico gituma ubona ivyigisho vy'ikinyuma bigwiriye mu banyamadini, ivyigisho vy'ubuzimire, ivyigisho vy'ubupfu bigwiriye muri aya madini kuko bose ngo batwaye inzira yo guhona, batwaye inzira yo kuranduka. Nico gituma Mesi ubwe yavuze ngo impumyi ntiyobora iyindi mpumyi, zose ziba mu kinogo, zose zigwa hehe mu kinogo. Rero Yohana 14 harimo ibintu bibiri canke bitatu vy'ingenzi tugomba kwiga. Icambere c'ingenzi twumvishe kivugwa nuko Mesiya uwo mwita Yesu abwira abantu yuko muhira kwa se hari hamazu menshi ngo kandi aragiye kubategurira aho abantu bazoshikira ngo azogaruke yongere kuja kubatora. Aho abatungu n'abatigarura mu nyigisho zabo aribo bana b'ivyangare, abana bo kuranduka baca bahera ngaho bigisha ati tuzogenda mwijuru, tuzoja kuba mwijuru, tuzoja kuba mwijuru, tuzoja kuba mwijuru. Indirimbo zigategurwa zivuga ivy'ijuru, indirimbo zigategurwa zerekana ukuntu ahantu hazogenda mwijuru. Abandi bakarota no kurota ngo barose batwagwa mwijuru, abandi bakereka ibindi bindi by'ubwoko butandukanye, ariko vyose intumbero yavyo bigana kunzo kuzimiza no gutakaza abantu. Uyu murongo intumbero nyamukuru utubwira nuko ngo tuzoza kuba kwa data. None rero umwana w'ubwenge yaca agomba kwiga canke umuntu afite ubwenge, mbega data abahe? Bibiliya yanditswe mu migani.
kandi ndabishima kuko ibi vyanditswe si vya bose, naho isi ivyitirira mugabo si vya bose, bifise abo birondera. Na kare vyaravugishijwe na mpwemu yera mu kanwa ka Dawidi, yongera Mesiya ubwiwe arabivuga ati mwebwe mwarahawe ubwami, mwarahawe kumenya amabanga y'ubwami bwo mwijuru, mugabo bo ntibabihawe. Yongera avuga ati ndagushima data muremyi w'ijuru n'isi, kuko byose wabimpaye, ngo ntawe umenya umwana atari wewe, nta n'umenya na data atari umwana, ngo nuriya wese umwana ashimye kumwihishurira. Uba rero ibi bihabwa abana, bihabwa inzoya, naho isi ivyitirira, naho abagizi bane bavyigitirira, mugabo ibisi vya bose ni vya bene vyo, ni vyabihawe, ni vyo babihamagariwe n'ababihishuriwe. Hanyuma umukambwe Yesaya nawe aragira ati reka turabe ivyo yavuze. Kubakunda ivy'ijuru no kubakunda ubuntu, imbabazi biva kuhoraho nyinjuru n'isi, turigishwa uburyo dukwiye gusoma ivyanditswe ngo bikunde turonke kubitahura, bitwamira imbuto yo kugororoka no kuranirwa gusumba kwamira imbuto yo kurakirwa, nk'uko tubigona na Petero ngo abatungu bagoreka ivyanditswe nk'uko bagoreka ibindi bakikugira guhona. Rero kugira ngo turindwe ico cago cyo kuranduka, turanduwe n'umugararizo n'ubugugube n'ubupfu, hariho uko twabibwiwe ko tuzobigenza. Iyo mpanuro tuyisangana umukambwe Yeshaya 28 ikibani c'icumi duhereye ku murongo ikibani ca 28 umurongo w'icumi gushika ku 13. Haravuga ngo kuko ivyiwe ari bwirizwa kurindi, ibwirizwa kurindi n'umurongo ku wundi, umurongo ku wundi, hamwe tumwe ahandi utundi. Noneho rero uhora hazovuga n'ubu bwoko mu kanwa katumvikana no mu rurimi rundi, aribwo yari yababariye ati uku niko kuruhuka, mureke uwurushe aruhuke, aha niho buruhukiro, ngo ariko banka kumva. Ngo nico gituma kuri bo ijambo ry'uhoraho rizobabera ibwirizwa kurindi akaburungu, ibwirizwa kurindi akaburungu, n'umurongo ku wundi akaburungu, umurongo ku wundi akaburungu, hamwe tumwe ahandi utundi, kugira ngo bagende bagwe bagaramye akaburungu, bategwe bafatwe akaburungu. Niyahe manuro dusanga ngaha? Impanuro dusanga ngaha ntitugomba gusoma ivyanditswe in isolation, muri isolation. Ati nsoma umurongo wa Yohana 14 ngo nje mfatira ngaho nk'ikibugu gifashe inka ngo ndakwije. Mugabo tubwirwa dutya ngo kuko ivyiwe ivy'umuremyi w'ijuru n'isi nibwirizwa kurindi, umurongo ku wundi, hamwe
tumwe ahandi utundi. Iki nico ngomba kwerekana. Ugomba kuraba ubuhanuzi canke ivyagezwe ukuye mu gice gitabo runaka ukayifata n'ikindi gitabo runaka kugira ngo uronke ukuri kw'ibyagombye kuvugwa. Ntufata akarongo kamwe kadafisa akagasigura n'ikigashingira intahe ngo uce ugenda wemeze abantu ubahende ngo warose ukuri mu vyanditswe. Ariko ivyo umwansi yarabibonye, acahumya amaso bamwe, bituma batwara inzira yo kuranduka, ntibashishoze iyo basomye ikintu ngo banacige, banacitonda gisubire. Hanyuma cahera kwavuga ngo ivyagezwe vyarakuweho. None nimba kuri bamwe vyarakuweho, ukaba uno munsi ufise isezerano rishasha, wumva ibiri mw'isezerano rishasha bizoronka umuco gute hatabonetse igihe mvuga ngo ni rya kera? Wumva ubu aha muhira kwa data uzomenya ko ari he utaravye mw'isezerano rya kera? Duhanurwa rero gushira hamwe imirongo, gushira hamwe ibitabo, gushira hamwe tumwe n'ahandi utundi kugira ngo bikunde ngo turonke intuzenya umuco w'ico tugomba kwiga n'ico tugomba gutahura, kugira ngo bikunde utahure ivyo turimo turasoma, hanyuma bitwamire imbuto y'ukugoroka no kuranirwa n'ukwemegwa, gusumba kwamigwa uburake no guhambarirwa kuko tugize ko twishakiye ivyanditswe by'uhoraho n'umuremyi w'ijuru n'isi. Rero akabazo gaca kaza ko tumaze gushinga iyi fondasiyo y'ukuntu twiga ivyanditswe. Mbega data wa twese, umuremyi w'ijuru n'isi, yavuze ko muhiri wiwe aba ari he kugira ngo tubone naho Mesiya yagiye, tunamenye naho tuzogenda canke tuzotwagwa kuba igihe nicagera? Ego, reka turabe ivyanditswe. Iyo Mesiya abwiye abantu uti muhira kwa data hari amazu benshi, muhira kwa se twisunze ivyanditswe, dukoreshe n'impanuro twahawe n'umukambwe Yesaya uko dukwiye gusoma ivyanditswe, uko dukwiye kubigenza, usanga ari Siyoni. Hari imirongo yo birenga nka 50 muri Bibiliya yemeza kandi ivuga ivyo bintu. Reka rero tumanure imirongo imwe muri iyo twerekana muhira kwa data ni hehe, aho abantu bazoja naho yashinze. Reka tuyimanure. Nuko tukibandanya twisunze impanuro twahawe na Yesaya y'uko dukwiye gusoma ivyanditswe kugira ngo dukwiye dutahure atamakenga, kuko ngibanga ry'ubwenge no kumenya biri mu ijambo ariwe Mesiya canke sumvuga ngo Yesu. Ditubwira yuko dukwiye gusarangura ivyanditswe tukitwa tukaraba. Si nico biranditse kandi ngo mu kanwa k'ivyanditswe canke bitatu ikintu kizoba ari ukuri canke ijambo ryose riraringanizwa. Aha ntanze ivyabona birenga 4
bine ntanze Dawidi mu ndirimbo, ntanga Yesaya, ntanga Zekariya, ntanga na Mika, eka n'abandi nabashizeho. Iyi ni mirongo imwe gusa yerekana muhira kwa data nihe. Aha tugomba kuyisoma tukaraba tukumva icyo ivuga n'ico itubarira. Niho rero tuza kumenya atamazinda tukabona muhira iwiwe nihe, naho abantu bazoja kuba canke bazotwagwa, aho nyene bategurirwa amazu ahariho nihe. Ego umurongo wa mbere tusanga muri Zaburi y'132 uhereye ku murongo w'13 n'uwa 14. Haravuga ngo kuko Uhoraho yatoranyije Siyoni, yahagomwe ngo ahabe. Aha niho buruhukiro bwanje ibihe bidashira, aha niho nzoba kuko nahagomwe. Aya n'amajambo ya Mpwemu Yera avugira mu kanwa ka Dawidi y'ukuntu yagomwe yatoranije Isiyoni ngo ahabe, abari haba tena aho Isiyoni niho buruhukiro bwiwe. Yesaya 60 umurongo wa 14 havuga ngo abahungu babaguhahaza bazoza bakwikubite inkoro hasi imbere yawe, n'abagukengera bikubita imbere y'ibirenge vyawe, bakwita umugwa w'Uhoraho, Siyoni huwera w'Abisirayeli. Reka nse nkuvuga gatonya kwiri jambo kubijanye n'ubuhanuzi, kuko natwe gusa umurongo werekana ko Isiyoni ari ahantu h'Uhoraho wa bene Yerushuruni, kandi akaba n'umugwa wiwe, capital city yiwiwe, ubuturo bwiwe. Kubadakunda kumva ibi naha rukuri, uno munsi Siyoni hararize, Siyoni amarira harenze, Siyoni harahiye uburimbi kubera ingoma z'abakoroni. Siyoni uno munsi hatahwa n'ibikoko byo mwishamba. Siyoni uno munsi nubugaragwa, nta bakihaba, nta ntahari. Vyandutse niki? Vyandutse ku majambo no ku mivumo yavumwe ubwoko bw'abera ari bo Bisirayeli canke abayoshuruni, aho ari bose mu mfuruka zine z'isi nkuko bagenzejwe. Siyoni haragayitse, Siyoni haragawa, nkuko bahavuye ari gitutsi mu banyamahanga, niko na Siyoni gayitse, niko na Siyoni no musi yicaye mwivu igandaye, niko na Siyoni yipfutse kumaramara n'agakengegwe mwino si yabitwa ko bahari. Ubuhanuzi butubwira yuko imva zigiye kurangazwa, amagufa yazo azirimwo akugwemwo, aja habona igufa rifatanye na mugenzi waryo, zize ko imitsi, ivyo bitangwa na tendons, ivyo bitangwa na neurons, zizemwo imisokoro yoroswe kw'inyama, n'inyama zoroswe ko ntuzenya inshato, imiyaga ihuhire kwayo magufa, aheza haguruke yongere abe ingabo z'Uhoraho. Ngayo magufa yumye nayo ni ubwoko bw'abera ari bo Bisirayeli.
iki gihe turimwo n'igihe c'ikanguka icy'uruvyaro rw'abera barimwo barimenya aba ari bo abakobwa b'i Siyoni. I Siyoni hazosubira kwambara umunezero n'icubahiro. I Siyoni hazosubira kubakwa hashigwe hejuru, hubahwe. Nico gituma ngo abana babahahaza i Siyoni nibwo bwoko bw'abazungu ubona uno musi. Abana bahaza i Siyoni, abazungu aribo bakomoka mu ruvyaro rwa Edomu, Abishumayeli, Abahagiri, Abafilisitiya n'Abanyasidoni aribo nyene bagiye bagurisha Abisirayeli ku Bagiriki, nk'uko umukambwe Yoweli abivuga. Uko iyo miryango canke mu mahanga 10 avugwa muri Zaburi ya 83 ariyo nyene yagiriye inama yo kuzika no kwimbira Abisirayeli ngo izina ryabo ntizosubire kwibukwa mu isi y'ijuru, bakabagira inama y'ubugunge. Abo nyene Bibiliya ivuga ngo bazoza bikubite munsi y'ibirenge, mwene imvugo barya umukungugu bawurigata imbere ya Siyoni, imbere y'Abisirayeli. Mu gishingo cyo kuhacokora baheze bace bugufi, barimbuke, bubahe, bavuge ati yes, ngaha i Siyoni umugwa w'Uhoraho, uwera w'Abisirayeli. Ivyo bazobivuga niki cyanditswe kiri, naho aba bana b'inzoka nyene barushiriza kwiyambika ivyabene Yakobo n'Abayerushiruni, bakavyiyitirira maze bagahenda abantu ngo aya majambo n'aya bose ahibambewe nayo uruvyaro rw'i Siyoni burimwo, nayo uruvyaro rw'i Siyoni umugwa n'igihugu uno musi bigandaye vyicaye mu mukungugu. Mugabo musi wese uvuga ngo haguruka wambara inkomezi i Siyoni, raba niweraguze hirya no hino, abana bawe baraje. Ivyo mwagoretse ngo nukuja mwijuru. I Siyoni niho muhira kwa data. I Siyoni niho amahanga azoza gukoranira arondeye ivyagezwe. I Yerusalemu hava ijambo ry'Uhoraho. I Siyoni niho abisi bazorondera umuremyi w'ijuru n'isi. Aho niho muhira iwiwe. Aho naho ntabwo ari mwijuru, ni ngaha kwino sinyene. Niko kiri. Reka tubandanye ubundi murongo tuwusanga muri Zekariya 3, Zekariya 8 umurongo wa 3 haravuga ngo uku ni kuwara hagize ati ngarutse i Siyoni, ngerere hagati Yerusalemu, kandi Yerusalemu hazokwitwa umugwa w'umwizigigwa, ngo kandi umusozi w'Uhoraho nyene ingabo uzokwitwa umusozi wera. Umuntu agaruka aho yabaye ntagaruka hatabaye. Twamaze kubona yuko yatoranje i Siyoni ngo habe ahiwe, aho kuba ibihe vyose bidashira, ngo yarahagomwe, aho niho yibera. Niba umurondera musange i Siyoni, aba ariho ugira iki? Abe ariho uja kumurabira. Yoweli 3 nawe ntaranuma aravuga ati
ngo aho niho muzomenyera yuko ndi uhoraho. Hano vyanditse ngo Imana yanyu, mpangamye i Siyoni ku musozi wanje wera. Ico gihe i Yerusalemu hazoba ahera, kandi nta bantu bakavanta bazosubira kwahita ukundi. Ubu buhanuzi bwose n'ubuhanuzi bwo muri kazoza, n'ubuhanuzi bwo muri kazoza. Ijambo guhangama gisigura kuba, kwibera, kubaho atakibazo na kimwe winona, atawukuvuga, atawukuvuguruza, atawugira ngo fyo ndahangamye, ndashikamye, ndahagaze. Ngo aho niho abantu bazomenyera yuko ari uhoraho ahangamye i Siyoni ku musozi we wera. Ico gihe Yerusalemu hazoba hera, ngo kandi nta bantu bakavana zo kuhagwita ukundi, nta muntu w'umunyamahanga azosubira kuhaca ukundi, kuhagaba, kuhaturatuza, gutezaho ivyago, kwirukankana no guhovya ubwoko bw'abera. Ivyo ntibizosubira kubaho. Mika nawe ntaranuma arongera agashinga intahe akavuga ati, ngo kandi abacumbagira nzobasigaza aho babe, amasigarira n'abari baraciwe mbahindure ihanga rikomeye, ngo maze jewe uhoraho nzobaganza ndi ku mugwa Siyoni, uhereye aho ugashitsa ibihe bidashira. Uhoraho azoganza Abisirayeli, amasigarira, abacumbagira, abazaba baragarukanywe, kandi ngo bahindurwe ihanga rikomeye, ndetse ngo niwe azobategeka, niwe azobabera umwami, abaganzirize hehe? i Siyoni. Iyi ni inyishu yihuse ku muntu wese yumvira ko azokuza kuba mwijoro, kuko ubwami no kuganzirizwa ngaha kwino si. Ico kizovuga ko cane mu burebure igihe tuzoba turimwo turagwa twerekana kuja mwijuru niki, mbe bivuze iki, ubwo bwami bwo burihe, boneka hehe. Mugabo ngaha tubona ko harazoganziriza abantu biwe, abene Yerushuruni, ubwoko bwera ku musozi Siyoni. Yesaya nawe ntanuma kandi aravuga ngo twe n'abantu Uhoraho yampaye, turabo kubera abene Abisirayeli ibimenyamenya n'ibitangaza biva ku Uhoraho nyine ingabo aba ku musozi Siyoni. Iyo yari Yesaya ikigabane c'8 umurongo wa 18, aho Yesaya ashinga intahe vy'ukuri ku Uhoraho yibera ku musozi Siyoni. Rero aya majambo atankeka aratwereka muhira nihe, kubibwira ko bazoje kwibera mu kirere canke mwijuru. Vy'ukuri Bibiliya itwereka yuko dukoresheje impanuro ya Yesaya, itwereka yuko muhira kwa data havugwa muri Yohana 14 umurongo wa 2 no kubandanya, atari ahantu mu kirere iyo nkuko benshi babivuga. Mugabo ari ngaha kwino si, ku musozi Siyoni canke i Siyoni. Aho niho muhira kwa data. Ugomba kumurondera, amurondere ngaho, kuko mu kanwa k'ivyana bicanke bitatu ijambo ryose raringanizwa. Yesaya arashinze intahe, Dawidi arashinga intahe, Mika arashinga intahe, ndetse na Zekariya arashinga intahe, na Yoweli arashinze intahe. Mu kanwa k'ivyabona bibiri canke bitatu
ngo ijambo ryose riraringanizwa, bigombye kuvuga yuko hano nta gahinyuza, aba bavugishwa bose atari babandi bavuga ngo nabavuga ngo ni mpwemu buhanuzi, abavugishwa b'Uhoraho nyene ingabo bemewe bo mu Berushuruni, abana b'Abisirayeli atari abanyamahanga, bagushingira intahe muri mpwemu yera yabavugisha yuko Uhoraho yibera i Siyoni. Aha niho muhiri wiwe, aha niho Mesiya yagiye. Abantu bamubonye aduga mu kirere bagize ngo aragiye mu ijuru, mugabo namwe mwirwa muraduga mu ndege, mugabo kandi mugaruka hasi. Uhoraho yibera i Siyoni, umwana we yibera i Siyoni. Ni naho nyene mwasezeraniwe abazoba bizeye bakagenda nk'uko umwejo n'isi agomba ko ariho bazoja kuba, bakabana nawe ngo ahari abariho nabo baba. Aho niho mwagiye gutegurirwa amazu, aho niho muri bo murubakirwa amazu i Siyoni. Aho nyene haboneka kwikata y'isi uharondeye, mugabo atari mwako gahugu abo bana b'inzoka, ugo ruvyaro rw'ivyangare rugira umwikomo n'inzigo ubwoko bw'abera nk'uko tubisanga muri Zaburi ya 83 no muri Yoweli no muri Amosi. Aribo nyene bakoze baje kugushaba ubwoko bw'abera, nibo bahindutse bakaje no kwiba n'icubahiro c'abera no kwiyitirira abera no kwitira karanga muntu yabo. Turazi yuko uno musi tubwiwe ngo Palestina ngo hajya ngo niho ngo mu Bwisirayeli, mugabo turazi ko vy'ukuri kijya ari igihugu c'Abafilistiya, Abafilistiya uruvyaro rwa Mizrayimu wa Hamu wa Nowa. Mu gihe Abisirayeli igihugu cabo bahawe aho Kanani yaba, igihugu c'i Kanani muca majana 948 tubona aba bana b'inzoka bakomoka mu bwami bw'Abakazara, mu Batiriki. Abatiriki bakomoka ku ruvyaro ku mwana umwe mu bana ba Ntuzenya ba Esau ariwe Edomu wa Isirayeli, Edomu wa Isaka wa Abrahamu watera kubandanya mpaka no kuri Nowa. Abo nyene nibo bari kwisonga by'abagwanije ubwoko bw'abera, ni nabo n'uno munsi bongeye bagaha kwiha ivy'abera, baravyitirira bafatanye hamwe n'isi. Mwarya tsinda rya ONU uno munsi no biyita ngo n'Abisirayeli, nakajya kantu katangana ni sekiteri y'igihugu c'Abisirayeli, ngo nibo bene Yakobo, ngo nibo bayahudi. Muheza gigwe. Ndagushimiye cyane mwene data Yashia, Uhoraho aguha umugisha cyane. Nk'uko mumaze kuvyumva, iki cari igice ca mbere. Ndabararikire kurushirizaho gukurikirana ibiganiro vyacu
no kurindira igice kigira kabiri naco nyene mu gitege yompi. Nshimire kandi abarushirizaho gukurikirana ibiganiro tubashikiriza babisangiza n'abandi hirya no hino. Naho ubutaha mu kiganiro kizokurikira. Murakoze.